Juma pembeni nja au pembeni. Gini ndo pembeni, gini ndo pembeni, gini ndo pembeni. Kida pembeni hariya nguria umenga nundiya. No yareje rekanze kugiturumbuka. Rekanze kugiturumbuka. Ogamuraronda. Shaka yugare alimentation y'abantu. Mabuja uremeye ko bakugara alimentation. Yo. Uwo mukobwa ni. Aho sha. No ya none baje surprise kubera iki? Nta kibazo umva shaka. Shadu. Bibaho. Mana njarandishije umukobwa. Umva Shadu. Mama, uko vizuri? Shadu nene. None hiyo tugeni. Isa. None izo mpuzu zagutwara amafaranga ngango niho abakundana bose bahurira. Oya saha ni station aho bahurira. Vango ari hotel. Ego ari. Hotel waruje gukora iki? Yani je shaka umuntu azi. Agize iki? Erahiza. Azi. Azi gusa no exactly. N'abafise amahera ariko abazi gusa. Uzovyumva zocamenye cyaza zoca ndonde. Shadu nene arakoresha ingufu z'igitsina cyane kugira avuze ku radio n'amateleviziyo. Ngo arakoresha ingufu z'igitsina sana kugira avuzwe ku radio n'amateleviziyo n'amakuru je yanciye mu matwe. Avuga ati reka ndamubaze Shadu aduha umuco. None ko materi nazo urahura nazo. Yo benshi baramaze kandi navyumva yuko ngo ndatanga mugabo nibaze muri kino gihe ko atabantu ni bake bimana. Ngwiki muri kino gihe nibaze ko ari bake bimana. Umukobwa nibere ego nibaze kubesheza ugiye kurondera umukobwa ara umukobwa afite ibere ego. Isaac TV. Oh. Sontu wakunzi ba Isaac TV numunezero ugeretse ko gusubira guhura namwe mwese mukunda ibiganiro vya Isaac TV mu bihingo zitandukanye. Nukuri merci beaucoup kuri umaze kugira subscribe utarabikora urukura cererwa sana. Exclusivité zose sanga ngaha kuri Isaac TV amasaha 28. My name is Isaac Classic in Isaac TV. Juma Jukes behind the camera. Ngaha turi mu Gatumba. Abahazi bacha bahabona iri barabara rikuru sana rya Gatumba. Aha rero twaje kurondera umuririmvyikazi. Urazi ngaha mu Gatumba hari abastari bo mu Gatumba. Hari rero umudada uvuze abaremvyikazi bo mu Gatumba abastar bazwi. Ntushobora kuburamo izina ry'umukobwa yitwa Nene. Shadu nene niko yitwa. Ku radio baramuvuza cyane amaradio indirimbo yizo ziravuza sana. Uyu mugore ndamvutse skendo je nahisemo kurira déplacement s'il vous plaît je na Juma ati tuza kumurondera umukobwa aduha umuco y'ibintu biko biramuvugwako. Ni byinshi cyane nukuri je bazi misi ndamurondera ntanyitaba. Na telefone ndamutelefonye ntanyitaba. Ibintu byose ntitaba. Kandi niwa balise no ngaha maniga. Uramubona ngo uyu ngaha ari kumwe na Bidondo. Juma bereka kwanza abantu neza. Shadu nene niki kidemu iki umubebi ngaho niwe dushaka. Ari kumwe na King Plata Generator Bidondo nande. So uyu rero uyu mukobwa niwe dukeneye. Ndamfite ko amakuru menshi bivuga yuko uyu mukobwa we binavugwa ko ndabivuze no saka ndiko ndica uburyo tugende rero hari umuntu aje kudutelefona umunye mukanya tubwiye yuko ari juste ahanyene kuri mutubisi mugende ari muri alimentation batubwiye ko ari muri alimentation. Juma uri tayari bagiye nimbanga ariko umenga nuri hariya kwanza hariya akaya ka alimentation kari hariya egera. Welcome ingore mafu nibatwe wondi nanda mbele shaka uji imbere Juma Juksira bagera arabona byoro shaka uji imbere sagenda basi imbere nacu. Juma pembeni nja au pembeni. Gini ndo pembeni. Kida pembeni hariya nguria umenga nundiya. No yareje rekanze kugiturumbuka. Shadu nene ni sawa ndabugize. Shadu nene ndakuramuki. Abakunzi ba Isaac TV murabona rero wa mukobwa ngo Shadu nene. Shadu ni sawa. Umeze neza? Isaac. Uraberewe uri mu biki ngaha? Isaac. Gatumba waje gukora iki?
Shadu ni telefone yawe iri. Kuri kwa telefone Iza- none wowe utabi telefone yawe iri. irazimije iri ku muriro Ariko Shadu vuma ntushobora kudutabimbwira rindira kwanza igice si kibazo. Urabona n'ingorane y'aba star ba kinogi. Ubwo muraronda. Shaka yugare alimentation y'abantu. Mabuja uremeye ko bakugarira alimentation. Yo. Uwo mkugarira. oya Riga abantu bari ku kazi bari mu business ushaka kugarira alimentation. none oya Tuyage. Ariko uri umuririmbyi kazi Shadu nene umva uri umuririmbyi kazi antuka. Ntiyumva. Aho sha no ya none baje surprise kubera iki nta kibazo umva Shadu bibaho Mananje arandishije umukobwa umva Shadu mbega uri mu biki basi ngaha je mvuye kwigurira fanta wewe genda okay sawa kubera kutitaba telefone none nitaba telefone irazi kuri WhatsApp ndakwandikira message ukagara kwishura urangaye ko nanje vraiment gadi Shadu iza please nukuri ko imana tureka ibintu vya umenenepa sigaho igikisha no iza please nukuri genda uzobugize neza oya je ngishika ngaha ninde koza no ndashinga yo man Shadu mama cameraman Juma Jux Muna Shadu nene Shadu umva Shadu umva dusigaye urazi ega ni mu ntumbero yo gushaka kumenya ariko kwanza uranatomboye dusanze muri alimentation abandi tubasanga bari mu ma hotel no mu biki sinzi shaka tuyage Shadu nuko ndabigusanze shaka tuyage je ndagufitiye story bishaka umbuze WhatsApp nucu telefone appel simple urazi impamvu kwanza wewe nibitaba telefone ico ni cyambere cya kabiri ariko rero kingiye nuko ngaha bakuzi ngaha mu gatumba yubu nanu matakuzi abagwaza si nene Shadu nene atuje Shadu nene wa undi ahoraririmba twabonye na afishe yawe hariya bakubanditse ati ujya ari muri alimentation bisa none sawa mbese ndabyishimiye kuko urabona ni surprise urarindire sheri yaze nje ndafise sheri kiretse ndondere ntibaragusumba oya hasha nje ndicari mbacarondera sinzi ko nzonamuronka nyatari gusa undondere uko vizuri uko vizuri ndonderera kandi ico kibazo merci kubukizanye raba ijya kinjo hariya nanga ijya kinjo nagenda basi hariya genda kujya mu sister umvugisha gato ariko nije kandi habe gato sister yo bia nanga yo ni bia vemili mama niyo nshaka kugura ngurira mimi tanione kule okay sawa none aha ni fresh tuyagira hanyine canke warugiye iza gusa wowe none wowe ushaka iki kwanza nshaka ko tuyaga ndafise amakuru menshi ya Shadu nene byinshi nshaka tuyage kwanza felicitations zigaho zikuririmba bamenye kuririmba kuva ryarisha kandi wabaye umustar vraiment ki blague nyene Shadu nene ubu umustar vraiment aha asha naramubaye kabisa ubu nta giteramo coba ngaho utarimo nawe ucuvyumva umwana wo mu gatumba nawe ucuvyumva iza uramaze kumupropose MB Data muririmba MB Data ndi mu kumupropose zakazo vyeme ko mudamu warafuha afuha yarambaye impeta abambaye impeta ni bafu wari ushaka yuko adafuha umwambitse impeta biba biheze ugere nawe umunsi bazokwambika impeta biba biheze none hari ikindi ntibaba bamwemeje baba bamwemeje Shadu je shaka kumenya ngaho rero uri mu biki basi je narinje kwigurira fanta ndamubwiye amereze fanta iryoshe andabiyaka ko ariko karyoshe je sinzi wowe impamvu yakuzanye ngaha sawa impamvu rero yanzanye ngaha kushimye ko tuyagira hanyene reka tubihereze hanyene urashaka kwicara je kwicara bibaye ngombwa ni sawa ingo twicare reka mama ko vizuri Shadu nene none hiyo tugeni none izo mpuzu zagutwara amafaranga na gute Shadu zino nta nubwo ari zino waziguriye muri Amerika none tugiye muri farmasi twicare hajya okay none ngaro ni intebe juste umuntu ashaka gufungura arafungura arafungura kicara agaturura
aha ni kuri station Paulina ego none ngaha ngo niho abakundana bose bahurira. oya saha ni station aho bahurira Ngo ari hotel. ego hari Iyi hotel waruje gukora iki? je nanje kuri station kuri alimentation kuguraje Ama hotel nayo. amahoteli n'agenda ndayagendamo kugirira Jako hari umuntu yambwiye ko akubonye uvuye mu hotel hari ruguru. Rero wari hari ruguru gushaka. oya Wari hejuru curamanuka hari ibintu waje kugura ngaha rero wagira usubire hari urara ko wacudukwepesha. Tuduge base. tugende Muri cya cyumba warimo. ndetse ndakivamo nandi urazi icyumba cy'umuntu umwe ko kibishe vugisha ukuri icyumba cy'umuntu umwe kirabishe Ega niho buri umwe hari indani ndabizi. iyo yandije nta cyumba kiriyo kuri station haraba icyumba Ariko nta hotel zirahari nazihari. kuri Pauline yindi apana kuri station Ya si hotel. oya ego Sawa bakuzi ba Active murabona rero iyi nama yari inama ariko aruhutse yemeye ko tuyaga ni byiza cyane. Sometimes surprise ziragoye birafata umwanya kugira umuririmbyi bitahure yuko tuza kuyaga. Mama karengera ino amaguru bana je ntango nzibara Ndekubwo nta kibazo nta circuit hari. oya sinzi Okay, kwanza felicitation umaze imisi ukora neza. Hariho song yawe numvise ndayikunda. Nobada. Apana kwako Turimbirega. pani wao Turimbirega. na bado nitayaongeza bado nitayazidisha na bado Manini hayo umini mapenzi mahaba ya urukundo uzorurenza. Yose kuririmba. Ibyo washatse kuririmba. Nibyo nashatse kuko hariho benshi batahora barenze urukundo. Bagumira hahandi nyene. Rero je navuze ati nzorenza no ku musazi b'umusazi. Hariho abantu kuvuga ati ngo abahungu bakunda utuntu dushasha ku bakobwa babo. Urumva ntibashaka bijya nyine bigume bigaruka. Urumva bashaka ibintu bishasha. Ivyo bishasha babashaka nibi. Baba bashaka ibishasha kuri comportement umwiteho kurusha donc kumwitaho uramwitaho umugabo umwiteho kurusha nivyo bishasha Okay, wewe rero hari amakuru ariko kuvugwa ko menshi mbere umudamu urumuko urumwigeme. Je nzi ko umukobwa ni izina rusange ibyo ndabizi umukobwa ni bose uri umudamu urumwigeme. ndumwigeme none bona bisa bitansayiza abantu bafite abana babiri ariko ntibomenya ko bafise. none je biranse ko mfite abana babiri. Ufise banga je umuntu ngomba gusa nk'isugi wewe ugomba ariko nturiyo ugomba ariko nturiyo ugomba ariko nturiyo none ndiyo ngomba gusa donc ariho ya naturellement uyisugi ubuyibonye ubona niyo kweri niyo aba yambaye ibintu birebire urumva mugabo jewe ndiyo wambara bigufi nambara bigufi niyo mpamvu nakubwiye ngomba gusa nkayo ariko nturiyo. oya sindi nambara birebire. Sawa. Shadu nene je narakubonye ama video arakunda kwirekura sana like ibintu byama bikini Sara. Nta kibazo bigutera gwe. Oya mu mibano ya misi yose nta kibazo bigutera. none umuntu baracagendera mu mibano. Urabona nigenda mu mibano. Oya abantu bakino gihe babayeho bavuge. Ego urumva abantu ogenda ngo ubazibira umuntu oya ikintu c'imibano je nta muje nese nzondabwira ngo imibano biruhuko bavuga batavuga birabasha. Okay sawa. Shadu nzi inspiration gutangura kuririmba umuziki wayikuye. Nayikuye shaka umukunzi. Nayikuye ku mukunzi. Umukunzi wawe umu ex ubu nta mukunzi mfite nakubwiye ndonderera mugabo naco Active irabwana benshi bazoku mugabo uje dufasha na nimero ya telefone gira gusa ntondonderera umuntu afite amahera bagiye bitaba abakwagina mukorogo yani je shaka umuntu azi
agize iki iraheza azi 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 gusa no Isaac n'abafise amahera ariko abazi abazi gusa uzovyumva azocamenye cyaza azoca ndondera ariko aradushyize mu kabazi abazi kuku Isaac baja mu hotel bigene reka kunwenza izo reka kunwenza wena mahera uraba rero kumuhungu uraba yuko azi sawa abazi rero mwese murahawe ikaze kwa Shadu nene bisigura Shadu ivuye muri Shadia ego nene ivuye muri Ane okay urakunda gutwenga kenshi ko turayaga nduvuga ugumutwenga nibiki ndakunda gutwenga nivyo kwe kandi nibaza yuko yoba ari ngorane ni ngorane kuri wewe kuko sinibaza ko biryohera bose donc umbwira ko bikuryohera wewe ndabandanya nwenga mbwira je birangyohe okay je urugira umurane nashaba sawa je nari nzi ko bamwe bibahe bihira kandi arige mani baza ko cyo bari kibazo sawa Shadu nene uragiye mu muziki ubu sindirimo zingahe zine ndirimbo zine video menga amaze kubona zibiri ego ngo zinde n'ibipande sawa Shadu nene byarashitse kure cyane biravugwa yuko ashobora kuba ari bamwe mu ba producteur asohokana nabo harimo na Hot Mix on the Beats warashoma ngo gura studio yaho tiri mu cumba ngo byaciye bigiramo namakuru dufise ariko ntaho kuri te Isa c'est vrai ibyo sivyo oya ibyo kuri ukuri nukumvuye wewe mu producteur wa si wakura indirimbo ni wo producteur wanje mugabo aranyubaha nanje ndamwubaha ego se yaziya poste nzo kubaha afete kandi turi no muri famille urumva ivyo bintu nivyobaho ni nka musaza nje muri famille ego ivyo bintu nivyobaho vraiment abantu barabesha tegura gusa kujya ahubwo ashobora kumbwira ati Shadu ndonderera umukobwa nkamuronderera apana ngo je oya nikizira sawa Shadu nene ufise indirimbo zine video zibiri social media zawe YouTube yabona irikira kerebuka irikira ryoha cyane nukuri kubera ikinone ingorane numva ngwaya nikirungurira ndavyo YouTube cyangwa ara nikurungurira kubera ikinone ubaza ko ingorane je nabonye nuko ngira ngo ntakunda gukoresha TV online mugabo uko bunanguye kubikoresha ngira ngo zizoba ziraduga kandi ikindi naco nukubera mu Burundi bafashe kurekurira ama studio utu studio ugasanga uwo muri studio ariko aratangura kurya 200 francs nawe utaranajya na 1 franc urumva donc ugasanga ntagene muri YouTube ni bahamaye iraduhamara mugabo bibi arabakoresha amafaranga yawe mu gutelesharge izo ndirimbo muko murababo ego babikwiye mugabo atuzibirira benshi atuzibirira benshi kuko mubona agenda ngo atange 200 francs kuri studio hama agende muri YouTube akoresha 1000 francs par jour urumva ni kibazo sawa Shadu nene abarivyi kazi b'abakobwa haro barapere nibiki we rap nzorapfura hahandi wowe nyumvira uyu mukobwa uzogira nzorapfura hahandi rapu cyaranani sawa umuririmbyi kazi uraba mu Burundi bavuga ati ubyaranye inspirani abarimvyi bo mu Burundi bose ndabakunda ego ndabakunda vraiment sawa Shadu nene kubera ko tatuwaje ufise ku mubiri kandi ntibizigira biba kubera iki ntabyo nkunda ego ntabyo ukunda abazifise basigura gute umwe ni droit yiwe liberté yiwe yabyumvisemo nta kibazo uhuye n'umuntu avuga ati ujya mu kubwira arashira isoni mwishura gute ese gushira isoni bisigura arerura ese kwerura bisigura
kweli urabisije ujya mukobwa ni isutwa subishura gute uhuye n'umuntu agweze ko mukobwa uri isutwa urerura haba habaye igikorwa cyangwa mu maso gusa kuraba yakubonye nkuko nje ndakuraze dada kuje ndisutwa dazi zagiyo isutwa donc ni byamdi nakubwiye abantu baravuga niyo mpamvu rero umuntu ashaka avuga ikintu kibi mu kanwa utariwe ntubisutwa okay sawa story rero zawe ziko ziravugwa ibyo producteur wa byanse ngo sivyo ariko kandi ngo Shadu Nene arakoresha ingufu z'igitsina cyane kugira avuzwe ku radio n'amateleviziyo ngo arakoresha ingufu z'igitsina sana kugira avuzwe ku radio n'amateleviziyo n'amakuru je yanciye mu matwi bagatereka ndabimubaze Shadu aduha umuco ingufu no kuvuga ujaza kuvuga uratanga igitsina kugira bakorere ivyo ushaka Aiza we no musuranwengeje Iza no musuranwengeje no musuranyeruje Oje ni weru mu buzima bwaje sinerura ntaco abariko turabaca batanga amanota ese none ko materi nazo urahura nazo yo benshi baramaze kandi navyumva yuko ngo ndatanga mugabo nibaze muri kino gihe ko atabantu ni bake bimana ngwiki muri kino gihe nibaze ko ari bake bimana bose na urimu je ndimana navuze bake je ndi mu bimana mugabo ego je ndimana vraiment ati rero sivyo ivyo bariko ivyo bariko barambe indirimbo zakoze zivuzwa cyane ku radio sometimes no ku televiziyo gacamo koresha ingufu zahe abandi badakoresha donc kucisha bugufi ni vyiza kumenya ico urimwo ni vyiza donc je ndatahugirwa igikorwa ndimwo nkashobora gusaba service nkabwira ati nukuri ndagusavye muri hit connection yawe mvuziriza umuziki wanje mugasanga birabaye kubera nigisabo nasavye kandi niga ko umuntu asaba yimwe ariko wowe urasabwa ukimana urasaba ugahabwa ariko usa sometimes nakubwiye ndisogi okay byarashyize kure cyane ati Shadu Nene bamwirukanye mu rusengero Shadu Nene yararirimba muri gospel yararirimba muri chorale bacha barama icara kwanza hari bakanzo icara kwanza neza kwanza bakurabe hari rega rero natakubona neza ati Shadu Nene baramwirukanye mu rusengero ibyo bimeze ivyo nububeshi hari umuntu bigira birukana atari umurozi n'abarozi ntibakibirukana hari akantu je niririmbira muri chorale baragukuye nibankuyemo vraiment no cyariri oya gusa mugabo nzosubira ariko baragukuye nibankuyemo warikuyeyo sinikuyeyo satani satani no sivyo nubaho nuzi ko satani abaho satani gusa yarakurushije ingufu mugabo nzosubirayo vuba papa na mama barariho ba Shadu Nene oya mama yarapfuye yaritavye Imana papa arahari mutama wanje Juma je ndi umukobwa wa Juma Juma jumvise umukobwa wawe ingera ariko arerura sawa iyo mishatsi yagutwaye akantu kangana gute mishatsi iyo ni gwawe oya ni mishatsi ya natire prante natire mesi mishatsi wanje ego sawa udufashe gukura amarori nivyo nari ntegereje kumbe wabibonye zirashaka ukura amarori isabe sindavyibwiriza ngo ndisutwa kandi mama urafite dusoni twahereye ko bavuga ati ngo dusoni bakugazerera kwa muganga nanje nagiye kwa muganga zahereye
zaraheze nyene kwa muganga ngo mama kinyibaruka. Dutsa nk'abariko barasoza ikiyago kuko nivyo tagushaka ko bisa nibwo birahera. Duje mu tubazo twa nyuma. Akabazo kanje ka mbere, Shadou Nene watubwiye kuri single girl. Abahungu turi different, turi benshi, turi dusingene dutandukanye. Gu yawe ku bahungu n'abahungu bameze gute? Turego physiquement ngiro bameze yirabura gangutse mugufi muremure ameze mu buzima se ndi mungu muremure. Gusumba. Apana nsumba gusa umuntu muremure uramubona tujya ni muremure. Apana none yo batari muremure ndamusumba umva ari muremure. Rero umuhungu muremure je sindamukunda. Ego. Winzobe yirabura. Ashaka ari inzobe ashaka yirabura gusa amaze kuba muremure ntabwo ndamukunda. Ego. Sawa ariko acha amafaranga vyose nishakira amafaranga usashaka abazi ivyazi. Jesse. Sawa. Urashobora guheba umukunzi wawe kubera umukobwa mugenza? Urashobora guhebana n'umukunzi wawe kubera umukobwa mugenza? Umukobwa mugenza nje gute? Urabimenye yuko bana umukunzi wawe akundana na mugenza. Urashobora guca umuheba umuhungu wawe? Cyangwa ucugenda kujya mugenzi wawe ukamumbomagura bikagwana? Erega babigira abo nibajya batarambikwa impeta. Baramaze kwambika impeta baba baragufungije ubugenda gusuvuga ati je ndwanaka. Urumva bajya gwana baba batarambikwa impeta ndibaza. Kandi abagabo mu kino gihe barabikoze vraiment kugira ngo ingwano zaraheze, kugira ngo ingwano zera bagiye barambika impeta ubu namuna kigwana yiyemera ku mpeta yiwe. Mu gusozera kabisa ibibazo uhurusha kwamisha makuru bakubaza ariko ntibakikubaze nibi. Menyesha makuru bambaze. Murashaka bambaze imyaka. Twagiye hefuse byanga. Ese nawe ucubishaka. Je mfise imyaka 20 sindayinyegeza vraiment ndashaje. Imyaka 20 wavuze muri demi. Amina fsano na nef. Okay sawa. Akajambo ka nyuma ku bakunzi b'umuziki w'u Burundi, ku bakunzi bakazi kawe, kumbere n'ubwa mbere bakubonye ico basaba? Cyo no basaba nuko bonkunda. Bagukunda. Bonkunda mu kazi kanje. Sindi ko ndavuga bankunde persone bankundira akazi nkora kandi batahukirwe n'ivyo ndimwo. Ntibazo baragenda bazana amakomantere ngo nisutwa nishebebe niki no ivyo twarabirenganye ifo abantu bose babe batastress bafise urumva ego kandi kindi naco bakitwararika kufasha umuziki ndundi kugira ngo tugira ama views menshi. Shadou Nene ndagushimiye cyane ariko mu guhera heza kabisa ibintu bitatu ibimenyetso bitatu biranga umukobwa amaze kuyumvamo umuhungu nibi. Iza tubwire ibintu niwo muri ibi bintu bitatu Isaac uzomenya tujya umukobwa yapfuye. Ikintu cyambere umukobwa yitaho kumenya uko wiriwe nuko waraye SMS aho umukobwa aba yapfuye paske nta munsi worenga atakwiyumviriye. Icya kabiri naco yifuza kukubona akakubona akumva yuko ata munsi worenga atakubonye. Icya gatatu yifuza ko womuha ikiyago kiremereye kuruta abandi kiremereye nawe ucu vyumva ikiyago kiremereye harimwo na kuchikuchi. Okay sawa. Shadou ndagushimiye. Murakoze cyane nanje ndakunda TV online ya ndayikunda cyane gose ego nice. Okay bana twarugurira Shadou Nene social media ziwe ukoresha social media zose Instagram Facebook hose. Oui ziriyo. Zina ni Shadou Nene. Nene. Shadou Nene.
S H I D I N byamucana Shadu nene cyane kuko nyine ucyumva byagira neza cyane bana merci beaucoup Shadu bandanya ariko Shadu ari imana arenda batera inkuru no kurukura nwa wenyene wasabye wasaba oya sawa bana merci beaucoup rero dushigikirane dushikira ugaruka rwacu uno murimbyi kazi rero ariko akora neza cyane haje maze imyaka ingahe mu muziki umwaka okay sawa umwaka mu muziki rero si muto kandi si munini cyane kumusupportinga rero nibyakenengo na manager afise oya nta bari muri Amerika za diaspora bafise amafaranga babuze naho bayashira ndi hano kandi umusto mwiza ari presentable hagira mwiza yo ayishura ego cyane hoya uri mwiza ahubwo go cyane gose iza wewe wenyene vugisha ukuri ati muri game y'umuziki Burundi batuzi urabaruta oh sha ndabaruta ebale muri game ninde afite amatayi nk'ayi wanje vugisha ukuri Esther hagira mu Esther ndamuta mu maso gusa ndamuruta apa rero tugiye no mu bindi bihimba hose ngica ngenda ndushiza kumuruta 100%. Wenda kubwira ati ushize ibiboro hejuru ariho bica bitesa uri kurondera iki ushize ibyo umukobwa nibere ego ntibazokubesheza ugiye kurondera umukobwa ara umukobwa afite ibere ego usanze ari plow chuwiru oh no yumva yo bari umukobwa oya bya biri bavuga ati mwana mkeze gebe nabyo biriwe nabyo harura uvuga ati mbe byose ndabifise iza ntabonye haguruka bazi haguruka utugirire vyuko bakubone navyo wabonye twereke arushe uwafata iganiro hagati mambo yitonde iza vuga rero ntavyo ubona ntavyo ubona umajukse ko film iki wamwe ese ndimwo wowe ntavyo ubona birashukira bakukiyo duheze iganiro kunyene urabirashukira bakukiyo like ikintu wishima ko bati mana nukuri rakoze musorengane ntirabye kuki ikintu rero gihimba ibi nyene ibindi byo murashimira imana byose voilà merci beaucoup rero Isaac Classic kuri basi behind the camera Juma Jukes iri Isaac TV exclusive zose zica ahanyene 24 hours tugire basi muri alimentation nanjye gurire kamwe wangu tugende reka kumbanira oya tugende Isaac TV. Oh.